Mu gusozera kuri uyo kane ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi baba kandi bakorera mu mahanga Semaine de la Diaspora, abitavye ibikorwa vy'iyo ndwi baragendeye kuri uyo wa kane nyene ihinguriro ry'ibinyobwa ryo mu ntara ya Kayanza Imena Somusubire. Baratembereje muri urwo ruganda ruhingura ibinyobwa cane cane bigwiriyemwo hozagara hamwe na rahatangawizi. Aho rero abarundi baba bakongera bagakorera mu mahanga bareretswe uko bigenda kuva mu ntango gushika mu mpera mw'ihingurwa ry'ivyo binyobwa. Anise Ndoricima batazira Ndori akaba ari n'abarongoye urwo ruganda Imena Somusubire asaba leta n'abandi babishoboye ko bomufasha kugira ngo ibinyobwa bihingurirwa muri iryo hinguriro bishobore gushorwa mu makungu vyoroshe. Icyo twifuza nuko abadiaspora yuko bogira bodufasha kutumenyekanisha neza ibintu byacu mu mahanga. Hani kuyabironka kanovera no kuyaturonka amasoko manini. Ubu ngaha turafise amasoko ariko dushaka no gushora hanze mu bindi bihugu ko turashora hamwe ariko hani dushaka no gushora mu bindi bihugu bya kure. Ibikoresho bisaba yuko dufasha gushakira mu mashini agezweho mu buryo bwa kijambere cyo gukoresha mu mashini gusa batakoresha bike na mashini mato. Samuel Ndayiragije arongoye diaspora y'abarundi yarakeje cyane Ndoricima kuri iryo hinguriro ry'akarorero. Yamenyesheje ko mu byo bazofasha iryo hinguriro nk'abadiaspora harimo kumenyekanisha ibinyobwa by'iryo hinguriro iyo baba mu makungu na rya ba mu bihugu bitandukanye. Bavuye rero muri iryo hinguriro ryo mu ntara ya Kayanza, abo barundi baba mu mahanga baciye bagana Ibugarama mu ntara ya Muramvya. Aho naho niho bashikirije bikuru mu byo bashoboye gushika ko muri ivyo bikorwa vy'indwi yahariwe abarundi baba mu makungu. Bikuru rero bumvikanye akaba ari kuva mu majambo bakaja mu bikorwa. Bariyemeje gushinga inyubako ya diaspora mu gihugu cy'u Burundi, guterera mu bisata bitandukanye harimo icamagara y'abantu, bakagura ibikoresho byo kwa muganga mu bitaro vya leta nka Rwakarede. Bayemeje kandi gushaha abakozi bakorera diaspora y'u Burundi kandi bakore ibishoboka byose kugira ngo abarundi ba mu bihugu bitandukanye bashobore gukingirwa bikwiye. Ferdinand bashika ko umunyamabanga ntayegayezo mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu arasaba abarundi bose muri rusangi gufatana mu nda mu guteza imbere igihugu. Arasaba kandi abarundi ba mu mahanga na cane gufasha cane mu iterambere rirama. Abasaba kandi gushingira intahe igihugu cy'u Burundi bakivuga ko bagisanze. Ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni ibikorwa bitunganywa buri mwaka.